uko niyumva vyongora kubivuga mugabo ndaza kugerageza n'urugendo dasanzwe kwiga utabona imyaka 10 tugaheza karonka certificat umuntu abaciye mu ntambwe nyinshi no mu nzira nyinshi mugabo hamwe n'ibyo nukuri ndanezerewe kubona neye intambwe kuko twari benshi hamwe barasigara abandi biranka nibakomeza ryo kuba nabigeze ko byukuri ndabishimye kuko nawe n'intambara ariko shimiye Imana kuba ngeze uyu munsi nkaronka urupapuro rw'umutsindo byukuri mfise umunezero ntangere bivanye no gutahura kwabo canke naho babaye nashobora kuvuga ni hari igihe biterwa naho babaye canke niki mugabo muri rusangi aho bigeze no munsi umuntu atabona byukuri canke se umuntu amugaye wese n'umuntu nk'abandi kubera ko twese mu kuvukana na wigenera ukuntu avuka nta uvuga ngo nzovuka nkomenze bukameze uko rero n'ibintu bibaho ugasanga uvusa ugendana mu muga cyangwa ugasanga uvusa ukomeye mugabo umuntu agendana mu muga by'ukuri kugeza kuno rwego turiko twebwe je novuga ko ari umuntu nk'abandi akwiye gufatwa nk'abandi kandi n'ibyo abandi bakeneye kuronka nawe akwiye kubironka kuko n'umuntu nk'abandi nta ruhara bayaragize ngo bimubeho nawe yisanga yibayemwo akabibamwo konyene ico gituma mvuga nti twebwe nobwira uwo muntu ko uwo bakivyumvira ari nyuma y'amajambe muga kandi yabo nibi atawure ko umuntu atabona cyangwa umuntu wese amugaye ari umuntu nk'abandi nukuri sino babivuze hajya babivuze ko mu bisanzwe ni intango ahubwo ubu rero tugomba dutangure ibyanyabyo kuko ubu tuwatangiye kubona umuco uturasira w'iyo bija niyo mpamvu ku bwanje ndafise ibyizigiro kandi naniteguye gusubira ku ishuri kwiga amashuri menshi ashoboka kugira ngo nsohoke ndi incabwenge handi bavuga ngo batabona canke se n'ababona niba hamaga babona b'incabwenge bagahamagara n'ubutana b'incabwenge nanjye cinza guparticipa mu bandi.